Kubijanye n'umugambi wo gushikana umuyaga nkuba ku mirwa mikuru y'amakomine yose agize igihugu cacu mu mwaka w'2027. Uwo mugambi wavyo uriko urashirwa mu ngiro. N'umugambi twita projet d'accès à l'énergie phase ya mbere. Muri uwo mugambi leta y'u Burundi igikorana ni banki ya Afrika ijejwe iterambere hamwe n'ikiga ciyo banki kijejwe iterambere no kwita FAD, nobabwiza ukuri ko uburyo barabutanze, hanyuma amasoko twarayatanze, hama kuri uyu munsi wa none tuko turavugana y'amasantre 36 bariko barayakorerako. Kuyakorerako bwa mbere sukuzana insinga ngo dushireko, nabo barasubira bakagira amareve topo. Ubu bakoragira amareve topo, bakoragira komande y'ivyuma hari nimaze gushika muri Tanzania, ku buryo nibaza neza ko kuri urwo rugero ntabwo tuzocererwa, ayo makomine zo yamaze kuronswa amatara. Nababwira amakomine nayo 21 n'amasantre 15 ubwo bwa mbere. Navuga ko ni komine Muhuta, hariho Bugarama, Cendajuru, Gisagara, Shombo, Buhinyuza, Butihinda, Giteranyi, Mwakiro, Gitanga, Giharo, Kinyinya, Bweru, Gisuru, Nyabitsinda, Uraza, Ryansoro, Nyarusange, Kibago, Vugizo na Ndava. Izo zari makomine zitigera zibona umuyaga nkuba mu buzima bwabo, ariko turafite icyizere ko ibikorwa biko birakora, kandi turibaza ku mezi twabahaye, amezi menshi twabahaye n'amezi 18, bikorwa amafaza abiri, amezi 15 bamwe abandi 18. Tuguma tubahamagarira kwereka yuko tutazobongera umwanya kugira ngo banyarutse gukora ivyo bikorwa.